ehe turacyabandanya rero tuzirikana mu gitabo ca Kohelti ku kigabane ca 11. Reka rero tubandanye tugere ku karungo ka 3. Haravuga ngo iyo ibicu byuzuye bisesa imvura ku isi, iyo igiti kiguye mu bumanuko canke mu buraruko, aho ico giti caguye niho kiguma. Aha ngo iyo ibicu byuzuye bisesa imvura ku isi, iyo ibicu byuzuye bisesa imvura ku isi. Mu yindi mvugo ni nko kuvuga ati rero kuko twabonye ku karungo ka 2 havuga ngo sangira n'abantu 7 canke 8, kuko ntuzi ikibi kizoshika ku isi. Rero nyibaduha akarorero ibicu byuzuye bisesa imvura, ni nkaho tubwira ati namwe sesekaza ibintu byawe kuri bagenzi bawe atacyo bafise. Tanga bera umugisha abandi bantu nkuko ijuru ritubera umugisha rigasesekaza imvura kugira turime twimbure. Rero hari umugani bavuga ngo utabonye agasohoka ntabona kinjira. Iyo ukoze ikizu gisanga imbere, kandi iyo ukoze n'ikibuka gisanga imbere. Hari igihe umuntu yanka gukora neza agakora inabi, yagera imbere nawe iyo nabi ikamutanga imbere, abantu bakamurabira irari ntibamwiteho kuko nawe atitaho abandi, ugasanga ngujya no muhiriwe ntabahugama imvura, ngugiye no kugama ngo yaguheza hanze, mu gihe tuzi ko hari abantu n'imiryango yabo igiye kubaraba ibinuba. Imana dutabare cyane. Iyo igiti kiguye mu buraruko canke mu bumanuko canke mu buraruko, aho ico giti caguye niho kiguma. Baduhaye urugero, igiti kiguye mu buraruko canke mu bumanuko canke mu buseruko canke mu burengero, aho kiguye niho kiguma. Aho ntibashatse kutubwira ko bazoza kugisenya, batubwiye ingene cyaguye. Rero n'umuntu atanga aguma ari wa wundi ntacyo yamariye bagenzi be, uguma uri wa wundi. Mugabo utanze nawe ejo uzoronka abakugirira neza, uzoronka abaguha. Twige rero kuba umugisha ku bandi bantu. Kane, uwitwararika umuyaga ntabiba. Uwitwararika umuyaga ntabiba, kuko uwo yitwararika umuyaga aguma yiyumvira ati ninabiba amasaka, ninabiba ingano, ninabiba ibigori, ninabiba amasaka uburo, umuyaga uzobitwara. Umuyaga ntacyo nzeza. Rero akaguma yitwararika umuyaga, ariko nta ukwiye kwitwararika uwo muyaga kuzomutwara ibyo azobiba canke ibyo azotera. Aratera kuko uyu munsi nimba hari umuyaga, ejo uwo muyaga uzohagarara. Uwihweza ibicu nawe ntasarura. Ngo uwihweza ibicu nawe ntasarura. Ashobora kuraba imvura yase kugwa, imvura ntizogwa, imvura imaze iminsi itagwa, umuntu ntarime, ntateragire. Akaguma yumva ko imvura nitagwa ntazogira iki, ntazorima, ntazoteragira. Ariko akwiye guteragira kuko atazi umunsi imvura izogwira. Urateragira umunsi n'umunsi imvura ikagwa. Duciye tugaruka hahandi havuga ngo sangira n'abantu 7 canke 8, kuko utazi ingorane zizoba ku isi. Rero niho ngaha twumva ngo uwihweza ibicu nawe ntasarura. Nyimba
batubwiye tuwihweze ibicu ntasarura bovuga bati uraguma wiyumvira nifitiye ibihumbi 100 byanje reka ndabijyane muri benki canke oya mu bihumbi 100 kweri muri mu gihumbi kimwe hasigare 99 noba ndagize igihabwe akaguma yumva ko amahera yiwe miliyoni canke ibyo bihumbi 100 biguma ari iby'ijana canke arondera n'ayandi yo kongerako ariko atayakuyemo ngo agirire neza mwene wabo yaraye ubusa ngo agirire neza abagenzi be bashonje niko kuko rero kuwo muntu aguma araba ibicu atiyumvira ngo asangire kandi ijambo ry'Imana ritubwira ati sangira n'abantu 7 canke 8 ubisoboye unabarenze ariko ntube muri abo musi yabo raba kweri Imana yo mwijuru iduhe kubitahura cyane. Gatanu haravuga ngo kuko ubwawe utazi inzira y'impemu kuko ubwawe ntuzi inzira y'impemu nibyo kweri none je ndazi inzira y'impemu ndatambuka naravutse ndatambuka ngeze aho ngeze ariko izo mpemu duhema ntituzi iyo zizanana icyo tuzi ko izo mpemu tuzihabwa n'Imana kubemera Imana abatemera Imana bazi ko babayeho nyene bisanze mu isuko nyene ariko abemera Imana haleluya tuzi agaciro k'impemu Imana yaduhaye k'impemu duhema mbega Imana iziturishishije tworoha nkayo kuriha umuntu aja ku bitaro yajyama iminsi 2 bamuhaye paracetamol cyangwa ama panado cyangwa fenerega cyangwa ibyo baba bamuhaye byose ukabiriha fagitire y'ibihumbi 100 cyangwa se 70 cyangwa se kugushira ko kajya kumvirizo gusa nuko kuhema byonyene ukabirihira ariko cumbwira impemu Imana iduha ku buntu Imana niyubahwe pe n'ukuntu amagufa yiyunga mu nda y'uwibungenze haleluya amen ana b'Imana ibintu birakomeye nituzi impemu zizanana nituzi ingene amagufa yiyungayunga mu nda y'uwibungenze haleluya amen bana b'Imana umubyeyi arasama inda ku munota umwe inda ukwezi indwi zibiri ukwezi mu bihugu biteye kwanza no mu Burundi hari mu bihugu bya nyuma bikenye ku isi naho ubu za ecography ziriho umubyeyi baramubwira tuzobyara umukobwa cyangwa umuhungu iyo inda ikiri mu ndwi imwe canke 2 ngira uragenda bakakubwira ati buryo uribungenze ugatangura kubona umwana ino utangura kubibona mu ndwi imwe mu ndwi 2 ibintu nk'ibyo gutyo uko umwana akura buri ndwi 2 uzugenda bakwereka ariko nubwo babitwereka nubwo tubiraba muri iyo ecography ni ikintu gikomeye kuko nibanga ry'Imana uko urwo rubuto rwasamwe uko umuntu akurira mu nda ya mama noneho niyo umuntu ageze ku isi arakabebe k'umunsi umwe arakabebe k'iminsi 2 mu ndwi mujanye ku kiro kavukanye ibiro 3 usanze afise 3.5 usanze uko umuntu agenda arakura abana b'Imana hakagera hahagarara hanyuma agatangura kongera kuzana umubiri utandukanye wo kwerekana ko ari karaja gukura ko ari karaba umusaza cyangwa umukecuru rero niko iri jambo ry'Imana ritubwira ntituzi iryo banga ry'Imana ni Imana yonyene
niyo mpamvu Imana itubwira twubaha Imana. Nubwo ab'isi bari guhindagura ibintu mu isi, bagafata umuntu ngo bariko bararema umuntu bakagira ibistati, bakagira ibirobo, canke se bakaba barazanye na bijya bya Ectolife byo kushiramwo imbuto mpaka ku mezi 9. Ariko nubwo bagira bijya bintu babwize canke baguma bahigahiga ubwo bushakashatsi, baba bafashe urubuto rw'umugabo n'ubw'umugore. Kandi muri misi nigeze kubona umumama yari karahangayika arira, ababajwe nuko yagiye ku baganga bakamutera urubuto akavyara umwana mugabo atazise, aricuza, arababaye, arahangayitse. Kandi bana b'Imana si byiza pe, si byiza. Kandi wowe yaragiye aragura imbuto zijya z'abagurisha imbuto, kuko mu isi hari abantu b'abagabo bagenda bakabagurira imbuto. Igihe cya corona cyari cyameze nk'icyari cyavyononye, ntizari zikigwa neza, ariko ubu ni sawa. Abantu hari abantu bagenda bakagurisha imbuto zabo. Nanje nogenda nkagurisha imbuto zanje, ariko Imana yo mwijuru indinde. Hari abamama bagenda bakagurisha imbuto zabo. Rero ibyo bintu byo kugenda mugiye kugura imbuto z'umugabo bazigutere kugira ubone urubyaro, uyo mwana maskini ya Mungu, uwo muvyeyi nabonye yari kararira avuga ati nukuri naramenje. Wowe urumva bamuteye n'imbuto z'umuntu w'umugabo. Cumbwira rero abana nabo bazoza bisanga abavutse batazi na base na banyina. Mana yo mwijuru, isi meze nabi, isi ibintu irimwo nayo ubwayo nikitahura. Ego nyene isi nikitahura. Uriya abana b'Imana, namye ndaba kuri televiziyo ingene bavuga ko umugezi wa Efrate harimo amajwi nyimbara y'abadayimoni, nyimbari b'abamarayika ngo babuhewe kuri kwa ruzi Efrate bazore kugira batikize icya kane cy'isi. Cya mugezi warakamye muri Bibiliya byanditsemo. Rero bari kuvuga ngo baguma bumva hari ibintu biguma birira. Namye numviriza ayo majwi namye numviriza nyamajwi, ntiwoduza volume hejuru uca wumva amatwi nyene nimba ariko bimeze. Kandi niko bimeze nyene. Bitwereka rero ko iyi si nubwo tuyidagadura kuko twishakiye, twumve ko nyeneyo ayifise mu minwe. Nyeneyo ni Imana. Hariho abantu bakubwira ngo nta Mana ibaho. Uvuze Imana kuraba kwiye umuzungu uti je nizera Yezu wanje azobikora. Yezu ninde? Umuzihe? Je ndamuzi. Umuzihe? Wowe urazi Imana? Ndayizi. Ukabona kugwije n'ubusa, mwaganira nyene ukamubwira ati je wabuza n'ubusa wowe wareka ndemera Imana, ndemera na Yezu, ndemera ko Yezu ari muri jewe nanje nkaba muri we. Ati ubwo rero niko kuri kwanje. Kandi iyo ari uwagendewe n'Imana arahinduka. Reka tuje kuri 6 bavuga ngo mu gitondo biba imbuto yawe, ngo mu gitondo biba imbuto yawe. Jambo ry'Imana ritubwira mu gitondo tugende mu murima duteragire. Ku mugoroba naho ntukaruhurire iminwe yawe. Ku mugoroba naho ntukaruhurire iminwe yawe. Bana b'Imana, nyimba ijambo ry'Imana ritubwira ngo mu gitondo genda gukora.
ku mugoroba nturuhurire iminwe yawe. Muzi ko umuntu aragenda mu gitondo akarima agateragira, ku mugoroba yagodoka akagira iki, agateka, agahwata ibijumu, agakubura, agakora, ntukaruhurire iminwe yawe. Ni bimwe rero bavuga bati ubudakora ntakarye. Imana itubwira gukora, kora. Umwanya wo kuruhuka ni mwijoro umuntu aryamye. Aha, kuko ubwawe utazi ikizotungana ari iki canke kiriya. Ngo kuko ngo tutazi ikizotungana icyo ari cyo mu byo wakoze mu gitondo canke ibyo wakoze ku mugoroba, canke ko byombi bizoba byiza cyo kimwe. Ngo canke ko byose bizoba byiza cyo kimwe. Ni bimwe kumbure bavuga ngo vomera zose ntuzuru uzokwama kare. Nyimba mu gitondo wagira ugateragira amasaka canke ibiharage n'ibindi, no ku mugoroba inyuma y'inzu uraba utundi dukorwa wokora, uturima tw'igikoni se n'ibindi bikorwa. Canke se ku mugoroba jisha inkoko. Sibyo bana b'Imana? Mu Burundi wacu twaragenda gukora, hanyuma ku mugoroba ugaca utora uruhindu ukicara munsi y'igiti canke imbere y'umuryango ukabura jisha inkoko, kandi inkoko urayigurisha ukayibonamo amahera. Nyimba utari kurajisha inkoko ushobora kubura umudandaza uvuye kurima ugacuja muri kioske canke mu magazini yawe, canke uri umuvyeyi wari we wese ugatora ukaba wasize waratanitse amavoka ugacutora agatemere k'ivoka ukakajana kwibarabara ahantu ukadandaza. Murumva ivyo byose nibikorwa kandi n'ibintu nawe arambona abantu bakora. Ku mugoroba ushobora kubura umutayeri ugacubura doda impuzu ukaronka abakiriya uvuye kurima uvuye guteragira. Ku mugoroba ushobora kuba ufise imashini isya uvuye kurima ugacutangura gusya amasaka y'abantu canke ibintu nk'ibyo. Murumva rero ibyo byose ni inkebudro umukama Imana tubwira ingene dukwiye kwitwara muri ubu buzima bwo kwisi. Siyo yo kuvuga ngo reka ndambye nzoga ibikorotse bivuye mu ijuru. No, mu ijuru ntabwo Imana idukororera ibivuyeyo, ahubwo Imana ihezagira ibikorwa twakoze. Ihezagira ibikorwa twakoze n'amaboko yacu. Utari kimugarima, udafise aho kurima, genda bajya bahafise barimire baguha amahera. Ndazi neza ko usibye ukumure sinzi abantu ko tubyakira kimwe, usibye ko mu Burundi abantu benshi bize bicaranye amadiplome, utomubwira ikintu cyo kurima ngo acyumve. Hariya abantu canke akazi kariko kose ngo babe bogakora, bakumva ko barindiriye kuronka akazi muri leta. Akazi ko muri leta nako karagoye, canke bakumva batogira. Ndazi ko hariho benshi twama tubiganira, mu gihe nzi ko hariho n'abandi usanga bagiye no kwikorera ikiyede badatoranya akazi n'abandi kabisa. Imana yo mu ijuru dutabare cyane. Rero akazi n'akazi, ni wabona urima naho woba wariyize genda urime. Kubera reka tuvuge ku Bayahudi. Abayahudi n'abantu batoranijwe n'Imana. Iyo tugiye muri iyi Bibiliya heshi ni Israel, ni kuri bene Israel. Imana ikavuga nzoba kubitanda bangaze kubera mwarampemukiye, kandi bikababyo. Mugabo Imana ikavuga nzongera ngarura ikigongwe ndabagarukane, ndabagirire neza. Ariko igihe bagiye bakubitika banyabwira mu bihugu biteye imbere, ntibigeze barera amaboko, barakora. Nicyo cyatumye basubira iwabo muri Israel.
niko natwe rero twagiye mu bihugu bitandukanye dukwiye gukora ibyo tubonye byose tukabikora hanyuma tukazosubira iwacu canke tukazoza guteza imbere igihugu cyacu. Nubwo usanga hariho abandi bumva ko abari mu bihugu byo biteye imbere umenga barakize gusumba, no, igihugu cyose gikizwa na bene cyo. Ijya Isirayeli, abanyisirayeli iyo batagenda ngo bayubake kujya yubatse ntiba yubatse kujya. N'abarundi rero nibatagenda mu Burundi ngo bubake nkuko babibonye mu bindi bihugu, ntabwo Burundi buziyubaka canke ntabwo abanyarwanda canke abanya Australia b'abazungu canke abongereza bari bo bazoza kubaka igihugu cyacu, no. Twebwe bakavukire nitwe tugomba kucyubaka. Abana b'Imana rero ndumva ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tworigarudirikiza aha, nubwo ego twarikozemo odi abiri, ariko ni byiza ko dusobanukirwa. Gusa nogaruka kuri ka karongo ka kabiri kavuga ngo sangira n'abantu 7 canke 8 kuko ntuzi ikibi kizoshika kw'isi. Sangira n'abantu 7 canke 8 kuko tutazi ikibi kizoshika kw'isi. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Eddie? I finished.